Iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. N'umwanya w'amakuru agezweho tubahaye mwokaze aho mudukurikiye hose muherereye, bari mu Burundi, bari mu bice bigiye bitandukanye mu gisagara ca Bujumbura hamwe n'ica Gitega, turabaramutsa kandi turabahaye kaze. Abari mu bice bitandukanye hirya nino mu zindi ntara namwe ntimuze gucikwa, turabahaye ikaze kandi mwe mudukurikiye muri mu bice bitandukanye mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi, bari ku mugabane wa Afrika mu gice c'ubuseruko, c'ubumanuko, c'uburengero hamwe n'uburaruko, n'abari ku migabane ya kure nka Amerika, Canada, Uburaya, Aziya, Australia no ku mugabane wa Afrika y'Epfo. Ntuze gucikwa rero n'aya makuru tubazaniye. N'impinduka rero zihejeje gukorwa n'ihinguriro Braludi. Ibiciro rero by'ibinyobwa by'iryo hinguriro bihejeje kuduzwa. Ni nyuma y'iminsi itari mike rero hibonekeza ikena ry'ibinyobwa bya Braludi mu gihugu cose. Ihinguriro Braludi rimenyesheje ko ryafashe ingingo yo kuduza ibiciro ku binyobwa rihingura guhera kuri uyu wa mbere kwezi kwa gatandatu 2024. Ibiciro rero bikaba vyiyongeye ko hagati y'amafaranga amajana 2 n'amajana 3. Nk'akarero Primus yahora igurwa 2,200 y'amarundi ubu higiye kugurwa 2,250 y'amafaranga y'amarundi. Ntawuzi ko ivyo binyobwa bigiye guca biboneka ku bwinshi nk'uko abanyagihugu babyifuza. Muri aya makuru rero turaza kubagezaho byinshi kuri ivyo biciro vyashinzwe n'ishiramwe Braludi, kuko tubafitiye itangazo ryahejeje gusorwa n'iryo hinguriro. Buri nzoga, buri kiyeri n'ikindi kinyobwa ca Braludi muraza gukurikira igiciro casho gishasha muri aya makuru. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzabe kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho. Iyi ni imbonesha kure ya Hejuru TV. Kuko biboneka mu itangazo ishiramwe Braludi rishize ahabona, imvo zatumye iryo hinguriro riduza ibiciro ni iduga ry'ibiciro by'ibikoreshwa mu guhingura canke matière première, ivy'ibitekezo n'ivyo kunguruza ivyo binyobwa. Ivyo bibaye mu gihe rero hari haciye igihe kirenga gato ukwezi ibinyobwa bikorwa n'iryo hinguriro bitoroshe kuronka ku bakunzi babyo. Mbere mu mpera z'ukwezi kwandamukiza hari n'abantu batangaje ingene abarundi bahavuye bazana ubuhinga bushasha bwo guperereza aho hose hoboneka ivyo binyobwa, bakabicisha rero mu gushiraho imirwi yo gusangizanya ayo makuru kuri WhatsApp. Reka rero tubabwire ivyo biciro bishasha vy'ibinyobwa vya Braludi. Mukurikire. Ibi biciro bigabuye mu mirwi ibiri, hari bizokurikizwa mu gisagara ca Bujumbura n'ibizokurikizwa mu zindi ntara. Duhereye ku bizokurikizwa mu gisagara ca Bujumbura, Primus ya santilitiro 50 izogurwa 1,800. Primus 72 kazogurwa 2,250. Primus Black izogurwa 2,100. Amstel Bock kazogurwa 2,250. Amstel ya santilitiro 50 kazogurwa 2,208. Amstel ya santilitiro 65 kazogurwa 3,500. Amstel Royal kazogurwa 3,300. Viva Marte kazogurwa 1,600. Bezoa Gazeze zikazogurwa 1,600. Aho ni mu gisagara ca Bujumbura. Reka tuje no mu zindi ntara kugira ngo naho tubabwire ibiciro by'ibinyobwa bya Braludi. Primus ya santilitiro 50 ikazogurwa 1,800. Primus ya santilitiro 72 ikazogurwa 2,250. Primus Black kazogurwa 2,200. Amstel Bock kazogurwa 2,208. Amstel santilitiro 50 kazogurwa 2,208. Amstel santilitiro 65 kazogurwa 3,500. Amstel Royal kazogurwa 3,300. Viva Marte kazogurwa 1,600. Bezoa Gazeze zikazogurwa
1,600. Ko niko vyifashe ku biciro bishasha bihejeje gushingwa n'ishirahamwe Brarudi ku binyobwa rihingura. Murumviriza ko rero hagiyeho hiyongeraho ayava ku 200 nkuko rero twabahaye ibiciro vya buri kinyobwa cyose gihingurwa n'ishirahamwe Brarudi. Muri Brarudi rero bakamenyesha ko iryo duzwa ry'ibiciro ryatewe n'iduga ry'ibiciro ry'ibikoresho byifashishwa mu guhingura inzoga y'ibitekezo ndetse n'ivyo kwiyunguruza. Rero bikaba biza gutangura gushirwa mu ngiro uyu munsi. Tubibutse ko rero ibiciro by'ibihingurwa na Brarudi byaheruka guhindurwa muri Myandagaro 2023. Ese bakunda ibinyobwa bya Brarudi mwoba muvyakiriye gute? Mugire ico mushikirije muri commentaire. Tubagezeho n'iyi nkuru idasanzwe. Abantu barenga 200 harimwo abakenyezi 14 bo muri zone Mitakataka muri komine Bubanza barafashwe barafungwa hanyuma bararekurwa batanze ihadabu kuva kuwa kane w'indwi iheze. Mu ntwaro bagasigura ko hari ababanye bidaciye mu mategeko, abaharitse abakenyezi n'abigeme bagendana n'abagabo benshi usanga bipangiye inzu bakaza barabinjiza mu kinyegero. Urongoye iyo zone riragashikiriza ko hari isekeza ryo gufata no guhana abari mu makosa nk'ayo ririko riraba mu ntara yose kandi ko ribandanya. Jacques Nikwitegetse amenyesha ko ari mu ntumbero yo gushira mu ngiro ngingo zafashwe zo gutuza izo ngeso. Ubwiwe rero abari bafashwe bararekuwe batanze hadabu rijanye n'amakosa bafatiwe. Ihuriro ry'abakenyezi muri iyo zone baremeza ko ryari rikenewe kuko ngo hari abafise inyifato zitabereye. Babona ariko ko hari abarenganijwe nk'abakenyezi bipanga inzu, gatanga akarorero ko hari nk'abubaka bikananirana bagahitamwo kuja kwibana. Ibujumbura abanyagihugu ntibakiriye neza ingingo yafashwe kuri uyu wa kane n'igipolisi babuza guhagarika ingendeshwa zabo ku bituro by'ibitoro mu gihe kitariko kiratangwa. Bamwe rero babona ko ari nziza, abandi ko atakinini ije gufasha ku ngorane zihari. Bayishima rero basigura ko ushobora gutonda umwanya munini ntukironke, bikanashika n'imodoka rero bakayibiraho ivyuma bimwe bimwe. Bane rero baremeza ko yafashwe ku mvo z'umutekano bidoga ariko ko batazigera baronka igitoro muri kino gihe kuko batazigera bamenya ko gihari. Bashimangira ahubwo ko ubu ko kigiye gutangwa ku kimenyane gusa. Hari n'abemeza ko ziharara kubera gitangwa ku mugoroba. Bakaba basaba leta kwiga ingene igitoro coboneka kigatangwa kware kugira ivyo bibazo vyose bihere. Iyo ngingo y'igipolisi c'u Burundi ivuga ko kizira ko imiduga n'amapikipiki yirirwa atonze ku bituro canke station ko arindira igitoro, kandi kizira kikazirirwa no gutembereza icuma ubona yuko igitoro ufise kitagushikana iyo uje hanyuma ngo uzimirize icuma cawe mwibarabara. Desire Nduwimana avugira igipolisi rero akaba yarasiguye ko zafashwe kugira umutekano w'abantu n'ibintu borohe wongere uhagararirwe neza. Kubwiwe rero uzobirenga ko azohanwa. Umuyobozi w'ishure ryisumbuye rya Murehe muri komine Bururi yarafungiwe mu gashoka komisariya y'igipolisi muri iyo ntara kuva ku wa kane. Akaba yararekuwe. Intandaro yo gufungwa kwiwe rero ni telefone iwe yavuzwemo akaziki gatangurira amakuru y'ikinyamakuru citwa Humura mu nama y'abegwa n'indero muri iyo ntara nk'uko bivugwa n'abari bayirimwo. Si ivyo gusa kuko hari n'iyindi nkuru bifitaniye isano hamwe n'iyo, kuko iyo nama yariko iragirishwa n'umuyobozi w'indero muri iyo ntara mw'ishure ryisumbuye rya Bururi kuri uwo munsi wa kane. Bari muri iyo rero babona ko ataca yakoze cotuma afungwa na rirya. Kubwabo rero kavuze atabishaka. Komiseri arongoye igipolisi Bururi ashikiriza ko umuyobozi yariko arakorwa ko amatoza. Vena Barumbanze ntavuga ariko icaha ariko arabazwa ko. Reka tubandanye rero n'ayandi makuru. Reka tuvuge ku makuru havugwa mu gisata c'umutekano nayo tuhagaruke ko haribazwa umuntu atega amagrenade mu isoko ya Ruvumera.
abatembereza ibidandazwa vyabo ntibacemerewe gukorera mw'isoko nkorera mu zone Buyenzi mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura kuva kuri uyu wa gatatu heze. Abadandaza rero bazokoresha kandi n'imiryango ibiri gusa mu kwinjira n'umuryango umwe mu gusohoka. Ni ingingo rero yafashwe kuwa gatatu nyuma yaho hatorewe amagrenade atezwe mw'iryo soko hagahagarikwa n'umwe mu bagabo bafise grenade bw'amasoko y'iyo nkuru. Ariko gushika ubu indongozi z'Uburundi rero ntiziravuga ababikora. Iyo soko yaraswe guturirwa kuwa kabiri Rusama guheze bitumwe na grenade yatezwe mu vyuma vy'umuyagankuba wa Regideso. Uko yikekwa yarafise amagrenade atazwi igitigiri bw'amasoko yacu ahagaritswe rero ku mugoroba wo kuwa kabiri hafi y'isoko ya Ruvumera bw'amasoko yacu. Yaciye ajanwa mu gashoro k'igipolisi. Yaravuze ko abo bakorana n'ababatuma, niko bivugwa n'umwe mu badandariza mw'isoko ya Ruvumera. Mwidondoro w'umugabo rero ntiwatomowe, ariko mu gitondo co kuwa gatatu abadandariza mw'iyo soko bemeje ayo makuru mu gihe basanze iyo soko yugawe, mu gihe rero yama yugururwa isaha imwe n'igice z'igitondo bayinjiramwo isaha zitanu. Uwurongoye rero iyo soko ni Eric Baseka yakoranije abadandaza babwira amategeko mashasha. Kuva ubu rero abadandaza bazohora bakoresha imiryango ibiri iri mu burengero bw'isoko mu kwinjira, hanyuma basohokere mu muryango umwe uri mu buseruko bw'iryo soko. Nta mudandaza yemerewe gutembereza ibidandazwa. Abamasayi bari bemerewe gukora urwo rudandazwa mu bihugu vyose vy'akarere ka Afurika y'ubuseruko barabujijwe, nta n'umwe rero avuyemwo. Niko vyashikirijwe na Eric Baseka mu nama yari itemerewe kujamwo abamenyesha amakuru n'abo kuri radiyo n'imboneshakure vy'igihugu, nabo bakaba barankiwe kujayo. Komiseri w'isoko n'uwurongoye igipolisi bashaka ko abakorera ibinyamakuru vya leta ari bo bonyene baba muri iyo nama, bakaba rero bavyanse bafatikanije na bagenzi b'abandi bakorera ibinyamakuru vyigenga. Se mu vy'ukuri ni bande batega ayo magrenade? Kuwa gatatu rero abadandaza bakemeza ko amagrenade atezwe mu bibanza vyo kudandarizamwo yatowe imbere y'isoko rya Ruvumera, nta n'imwe yigeze iturika. Ngo biragoye rero kumenya neza vy'ukuri abatega ivyo bisasu, kuko kuwa kabiri Rusama uheze haratse umuriro mw'iyo soko. Igipolisi kijejwe gutabara no gukinga impanuka caratabaye vyihuta. Amasoko y'iyo nkuru rero uwo muriro watumwe n'ivyo biturika vyatezwe mu vyuma vy'umuyagankuba. Ivyo bisasu nyene vyari vyatezwe mu vyuma vy'umuyagankuba mu buraruko bw'umugwa mukuru wa politike Gitega. Igipolisi rero cagiye kugira ico kibivuze ko umunsi haterwa ibisasu ku bituro bikuru vyo hagati mu gisagara ca Bujumbura, naho nyene ntaco cashikirije na kimwe ko ibisasu vyo mu Ruvumera. Menyesha amakuru rero yaragerageje gufatana amasanamu y'iyo soko, ariko irasha yarahagaritswe yarafungwa n'igendeza ry'u Burundi. Iyo nkuru twanayibagejeje ko bamwe rero mu badandaza rero bikibaza ko ari ibikorwa vy'ukwihora bigoye no kwihangana kuri bo, bakavuga ko ari ivyavuye mu ngingo y'indongozi z'u Burundi igamije kwaka bahoze bafise ibibanza badandarizamwo ububasha bwo kubikotesha kubo bashatse. Abo bahoze rero hari bene ibidandazwa barashizemwo n'uburyo bwinshi kuko bategerezwa kuriha meri ya mahera ya buri gihe hari igihinduwe muri iryo soko. Ngo hibazwa ko rero hagomba kwihora ko meri yahaye abapanze ivyo bibanza uburenganzira bw'uko bibegukira. Ntaco umuntu rero yabaza na kimwe mu gihe ari leta nyene yari yaretse biraba. Niko rero abadandaza bavuga.